ni kaminuza y'ubuhinga, kaminuza ya Tokyo University yashizeho ubuhinga bise Paimo rero bikaba bisigura ngo mobilité portable gonfable. No kuvuga ngo ikinga cyangwa imoto ni moto ikoreshwa n'umuyaga nkuba ifite batterie rechargeable. Aho rero bimere neza nuko ari moto utwara muri sakado mugongo ukashira mugongo ego imoto ego sisi ko masana mu kanka kuyaraba bana kani moto ni moto nk'ikinga iri gonflable donc urayizingazinga neza ni ngipurizo urayizingazinga neza hamahagaze kwikoresha bo bavuga ati numuhinga yabikoze avuga ati barashobora kuyibona abari kuri Facebook ashobora kuyibona yabitanguye yavuze ati ngo nariyumviriye mbona ko bacu mu gisagara cy'iwacu abantu aho train igusiga no naho uja gukorera ni kure gatoyi kandi muri yo nzira umuntu nta nakima abafise cyo kumunguruza acateba benshi rero baracegwa ko kuva aho train abo banya n'amatrain cyangwa amatramway ari gusigiye naho ugiye gukora aro n'imiburi 1 kilometre rero ni gute nokora ikintu cyo tuma umuntu ashika ningwa ku kazi mu kilometero kimwe aca rero ubwo buhinga rero bw'igipurizo azingazinga neza akacishira mu mugongo wiwe hama ageza agikwenera agacugurura agacazingurura agacagipoma mu munota umwe gusa kandi rero gifite batterie électrique rechargeable. Avuga yuko iyo batterie électrique yabo igiye yuzuye neza ishobora gutuma umuntu agira ibirometero 15 mu 15 ni Bujumbura yose uvuye hamwe uja handi ushitse kuva Bujumbura uja mu Kabezi. Kazoza FM, be your own boss.